uzi wari n'umuntu sister ite sister sawa ni bon utwa gute sister kwa Chris usaka sinakeza ko kimara sister ufise umwana cyo tutaniye na time fise ndiko ndihuta siongi tay umwe gusa umutungo nakubwiye ko ata time fise reka ndaguhe basi namba za WhatsApp urasa WhatsApp WhatsApp ndayifise ariko telefone size ngo musindi kubona kwa umugeze ko mukaje mu meya sindi ambwira nyaruke ndiko ndihuta isupu ya ushabi sipingo ngo ko umugeze bisara sindi mu meya isupu shaka mu mujya kumenya imitsi yiwe ko tuco tuvugana namba yiwe nta breme kweri na Zimbari mugire sisi Attendez 413 332 OK sawa reka ngende ndiko ndihuta sawa sitoko ku mugoro basi ndakubwiye ego sawa Libesado. Yes. Bila libesado. Como kwanza ni. Kwa wewe unozeka cha WhatsApp afisa umchano. none warinzi ko ndazimona Umva wazi. Akora kagembo murazana ne mwe. awe peti umusore nkawe abaye mu karitsiye ata telefone ya WhatsApp afise barakutaye isoni wewe Utalipa utalipa. Ibara peti yangu juu ya asira je nta nizo ndaguha pe nano Tu asira none basi shatushorene ariko eri. ubishaka shwana bro je ntunkanga je Urazima cyane tumari. je nta nimero ndaguha Urazima ruzima Eric. peti nda nani kikido ndekura Eric zo WhatsApp eri. nta WhatsApp je nazo ndaguha nimero umunsi peti nda Eric wacha uzima. Nibiki bobo. Eric ariko mwebwe muri ko mupimba iki none mwibinga ubakubwiye. tuza kuhanza bandurindira wewe nibiki none wewe bizinye mata WhatsApp afise ntangoranye na WhatsApp agira umusore nk'uyo wonye w'ifreshere nk'ito ata WhatsApp agira Pado gatowa. oya ayo umviriza ntavya biko oya gara na WhatsApp ugira